umugambi wa mbere ujanye no kugwiza ingomero z'imiyagankuba hamwe n'amahinguriro. Kuko twasanze niki conyene hagera isaha 12 zo kumugora abantu bakabinjiye mu gitanda kuryama, amazu y'amadandazo yose akaba afunze, amasoko akugara 11, ndishobora gutera imbere mu buvuzi. Naho tubari tuzogira ingomero nyinshi abantu bakora ibyo kumuranga hamwe n'ihinguriro bw'urugwaruka rushomeye ronke akazi nk'uko ibindi bihugu byose bitera imbere kubera amahinguriro. Umugambi wa kabiri twasanze ari ubutungane kuri bo. Turafise ubucamanza ariko ubutungane n'ikindi kintu. Aho tuvuga kubera iki? Murazi ko bavuga ko hari ubutegetsi butatu, executive n'ubutungane. Kora mu butungane usanga bwo menga ntibwigenga ijana ku ijana. Twifuza rero kujya perezida wa Cour supreme azoba yigenga, ukwiye kujya kwina amashinga amategeko yigenga, kujya ku bushikanganje bwa mbere n'abashikanganje byigenga, ubutungane bw'ishobora gushira abacamanza babizobereyemo bafise uburambe batunganirize abantu. Ubundi mugambi wa gatatu ujanye no gufungurira abana. Murabona muze ku bitegiro byose birerekana ko abana barenga 60% bagwaye ingwara zo gufungura nabi. Nico gituma rero ingaruka ziriko ziraboneka, aho tubona baragwaruka birashobora guterera ibiro 200 ngo byikorere kubera iki habaye kudafungura neza mu bantu. Ingaburo ikwiye akabyiharurira hamwe umwana akurana amagara meza. Ubundi mugambi wa kane ukomeye ujanye n'indero ya kanovera. Dore kugira programme zimeze neza, amashuri ameze neza, ibisata bimeze neza, abarimu bakingirwe kandi bahabwa agashahara gakwiye nk'abandi bakozi bose. Uno munsi twiga ko tuzoba abarimu, ariko mu nyuma urabona ingene abarimu babayeho. Rero umugambi wa nyuma ukomeye n'uburimyi bwa kijambere. Ibi byuko imvura ihejeje kure, nk'ubu imvura ihere kugwa, abantu babitse amasuka ntibikunda. Biza gufata aya mazi yose mbere ko tuka muri Tanganyika tuyacira imifurege, abantu barimije mu mvura no muci, hama tuzane amamashini. Hariho ubumashini buto bw'abene gihugu, umwe wese atunga akamashini imije, hama ifumbire igere ku rugero rwaho no mwibotike umuntu agura ibiro 2, ibiro 3, atari ibyuka arindira umwaka wose ugahera atafumbire agize gute aronka. Hacabare abajeje uburimyi ku mitumba yose bakurikirana bahembwa na leta kugira ngo ati nizo yitwishuza kandi igenda izotera imbere. Iyindi rero yongera ni ijanye no gukora n'ibindi bihugu. Bugiye Burundi sizinga tugakora n'ibindi bihugu, haraba ngo ntafashanye dukeneye, mbwa imfashanye zose ziza ziteza imbere igihugu, ziteza gukora n'ibindi bihugu tugakora imfashanye zo guteza imbere igihugu. Iyo migambi nayo ishirwa mu ngiro na leta ibihari. Ubu rero tuzokora mu maguru mu ntango za mbere twagira Imana tugatorwa n'indi ukatwizera, tudosaba leta ihari kubishira mu ngiro, tuyereke ingene twe twabiteguye kwera bishiremo. Naha tuzozaba n'ingufu abandi bashinga amateka badufashe kubutumira abashikiranganje byega. Nk'ubu urabona akarori urasubira nk'umushikanje twabuze igitoro mu gihugu, tubati umushikanje y'igitoro ngo bisigure tumvira bisiguye utariko. Tuzoza abashinga amateka badufashe kumukura hazi n'umushikiranganje bishoboye. Hari ibijyanye n'amahinguriro twavuze, tuzobaza umushikiranganje by'amahinguriro kubera ko amahinguriro ya leta yose ari karahomba. Hari yamaze kugara n'amagufuri bashize ko amagufuri aguye ngaho, hakaba n'ayandi ari karagenda kagiye. Tuzomuza tukubera ko amashira amatosura kunagurwa, hama bibaye ngombwa n'ayandi mashasha kugira ngo gwaruka ruronka akazi. Ibyo byose rero tubisaba, dusaba n'abashinga amateka tumudufashe, batabishoboye bakure umukuru w'igihugu abandi bashikiranganje cyane dusaba umukuru w'igihugu ati tuba muri Apdr turafite aho gufata gukira mu ngiro ibintu tugateza imbere. No mu namamazo jambo rero bizo bikomeye, tuzaba bato mu namamazo jambo bafashe ko ijya migambi batinirwa mu komine, iyo migambi jamwe kuko iyo migambi ikomeye cyane rero kuraba imigambi yose kugira ngo abanyagihugu bagire gutiboroheye.